Turabaye ikaze mwese mukomwe kwikena ETBC TV mukwa muri kumwe nanje Rich Miradi size 611 nibagiye kugira subscribe share like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV uko bisanzwe no musi turabashikiriza amakuru inyuma tugenda turababwira inkino zizogena zirakina mu weekend atubona ko haba mu Burundi no mu maigano agiye atandukanye ku bugabane wa Burayi yagaruse kandi ku yindi curo nuko duhereye mu makuru yakavugwa mu Burundi tugahera mu igana rya Primus League Burundi 2023 bishira 2024 nuko biboneka ko igana rya Primus League rizobandanya kundwi yabo igirindwi aho tubona ko ku munsi wa gatandatu umugwa Moso Sugar ku kibuga urunani uzo kwakira umugwa Rukinzo no ku mugwa Flambeau du Centre ku kibuga Ingoma Stadium kwakira umugwa BS Dynamic Kayanza United kwakira umugwa Olympic Star aho tubona ko ku munsi w'Imana umugwa Vitalo uzo kwakira umugwa Magara Young Boys umugwa Tel Aviv ukakira umugwa Message Ngozi umugwa Moso Sugar ukakira umugwi wa Tigre Noir ndabutse ko ko imigwi igendera kurikirana muri Primus League nuko umugwa Vitalo ugifata ikibanza ca mbere nuko umugwi wa Aigle Noir ugafata ikibanza kigira kabiri tubandanyije makuru akavuga mu Burundi tugaca muri VBL muri basketball nuko tubona ko ku munsi wa gatandatu umunsi wejo ariwo umugwi wa Dinamo uzokina urukino rwa kivandi mukina n'umugwi wa Best of VBL nuko urwo rukino ruzoba ku munsi wejo igihe cy'isaha 5 ku kibuga ca Parquet ku kibuga ca Departement nuko rero uwo mugwi wa Dinamo ukinye urwo rukino rwa kivandi mu kuritegura iganwa rya Road to Ball rizobera mu gihugu ca Dar es Salaam ku magenekerezo ya 17 kushika ku igenekerezo ya 20 mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 nuko abakinyi bamwe b'umugwi wa Dinamo biboneka ko batangwa imyimenyerezo kandi biboneka ko biteguriye kuzoserukira Burundi mu iryo iganwa aho tubona ko nk'umukinyi ni Jimbere Jogibert umukinyi Kinto Duba n'umukinyi Sumizi Steve na Paul Jimbere aho bose n'abakinyi bamaze iminsi bako baragira imyimenyerezo bari kumwe n'umugwi wabo wa Dinamo aho babandanya bitegura iryo iganwa rya Road to Ball rizokinwa mu gisagara ca Dar es Salaam aho ndabibutse rero ko umugwi wa Dinamo usanzwe uri mu itsinda rya C muri Division Est aho uri kumwe n'umugwi wa Paz yo mu gihugu ca Tanzania ukaba uri kumwe n'umugwi wa KPA yo mu gihugu ca Kenya hamwe n'umugwi wa Sebeta City wo mu gihugu ca Ethiopia tubandanyije n'amakuru agenda aravugwa mu Burayi mu maigano agiye atandukanye nuko tubereye muri Premier League tubona ko igano rizoba ryagarutse kundi yabo igira indwi aho tubona ko ku munsi wa gatandatu gihe cy'isa indwi n'iminota 30 mu Aston Villa uzo kwakira umugwi wa Brighton nuko umugwi wa Bournemouth igihe cy'isaha 10 kwakira umugwi wa Arsenal umugwi wa Everton kwakira Luton Town umugwi wa Manchester United kwakira umugwi wa Crystal Palace umugwi wa Newcastle United ukakira umugwi wa Burnley nuko igihe cy'isaha 10 nyene umugwi wa West Ham United uzo kwakira umugwi wa Sheffield United hamwe igihe cy'isaha 10 nyene umugwi wa Wolverhampton Wanderers kwakira umugwi wa Manchester City hamwe urukino rutazoba goroshe n'urukino ruzohuza umugwi wa Tottenham Hotspur uzo kwakira umugwi wa Liverpool ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 12 30 z'umugoroba nuko tubona ko igano rya Premier League indwi yabugira indwi izobandanya ku munsi w'Imana aho tubona ko umugwi wa Nottingham Forest igihe cy'isaha 9 zo kwakira umugwi wa Brentford hama ku munsi wa mbere umugwi wa Chelsea usanzwe uri mu bihe bitoroshe uzokwakirwa n'umugwi wa Fulham ku kibuga Vitality Stadium nuko tubona ko imigwi ukuntu igendera sumbana amanota kundi wabigira gatandatu nuko tubona umugwi wa Manchester City ukifata ikibanza ca mbere amanota 18 umugwi wa Liverpool ugafata ikibanza ca kabiri n'amanota agera kuri 16 umugwi wa Brighton ugafata ikibanza ca gatatu n'amanota agera kuri 15 umugwi wa Tottenham Hotspur ugafata ikibanza ca kane n'amanota agera kuri 18 tubona ko imigwi ifata ibibanza vya nyuma ari umugwi wa Sheffield United ufata ikibanza ca 20 n'inota rimwe umugwi wa Burnley ugafata ikibanza ca 19 n'inota rimwe nuko umugwi wa Luton Town ugafata ikibanza ca 18 n'inota rigera kuri rimwe tubandanyije mu igana rya La Liga aho biboneka ko nabo bazoba bageze ku ndwi yabo igira 8 nuko ku munsi w'ino munsi wa gatanu umugwi wa FC Barcelona umukino utazoba goroshe uza kwakira umugwi wa FC Sevilla nuko iyo migwi yose biboneka ko ari migwi iri mu bibanza bigiye bitandukanye aho tubona ko umugwi wa FC Barcelona mu kibanza ca gatatu uzoba wakiriye umugwi wa FC Sevilla usanzwe uri mu kibanza ca 13 nuko turavye mu nkino zitanu zerutse guhuza iyo migwi nuko tubona ko umugwi wa FC Barcelona watsinze inkino zine banganya urukino rumwe nuko mu nkino zitanu zerutse umugwi wa FC Sevilla utarabasha gutsinda umugwi wa FC Barcelona nuko tubona ko igana rya La Liga rizobandanya ku munsi wa gatandatu kuyigana kundwi yabo nyene igira indwi aho tubona ko umugwi wa Getafe gihe cy'isaha 8 uzoba wakira umugwi wa Villarreal gihe cy'isaha 10:15 umugwi wa Rayo Vallecano kwakira umugwi wa Mallorca Girona
ukakira umugwi wa Real Madrid. Urwo rukino rutazoba rworoshe nago ruzokinwa ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 12:30 z'umugoroba, aho biboneka ko umugwi wa mbere ariwo Girona usanzwe uri mu kibanza ca mbere uzoba wakiriye umugwi wa Real Madrid. Nuko tuburavye ko imigwi igera asumbana amanota, nuko umugwi wa Girona ugifata ikibanza ca mbere n'amanota 18, umugwi wa Real Madrid ugafata ikibanza ca kabiri n'amanota agera kuri 17, aho biboneka ko iyo migwi izohura umugwi uzobasha gutsinda uwundi, nuko uzoca wiyegurira ikibanza ca mbere ukabasha no kucicaramo neza. Nuko tubona ko nigana rizobandanya nyene uko umunsi wa gatandatu umugwi wa Real Sociedad ukakira umugwi wa Atletico Bilbao, hama ku munsi w'Imana nuko tubona Almeria uzokakira Granada, Deportivo Alaves ukakira umugwi wa Osasuna. Nuko urukino rundi rutazoba rworoshe nuko umugwi wa Atletico Madrid ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 3 uzokwakira umugwi wa Cadiz. Turavye ko imigwi igendera asumbana amanota ku ndwi yabo igira 8 bagezeho, nuko umugwi wa Girona gifata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 19, umugwi wa Real Madrid ugafata ikibanza ca kabiri n'amanota agera kuri 18, umugwi wa FC Barcelona ugafata ikibanza ca gatatu n'amanota agera kuri 17, umugwi wa Atletico Bilbao ugafata ikibanza ca kane n'amanota agera kuri 18, aho tubona ko imigwi itari kirigenza neza mu igana rya La Liga. Nuko tubona umugwi wa Almeria ufata ikibanza ca 20 n'amanota agera kuri 2, umugwi wa Granada ugafata ikibanza ca 19 n'amanota agera kuri 4, aho tubona ko umugwi wa Las Palmas ufata ikibanza ca 18 n'amanota agera kuri 5. Amakuru yacu turabandanya mu maigano agiye atandukanye, tubandanyije mu igano rya Serie A, aho biboneka ko nabo bazoba bageze ku ndi yabo igirindwi. Nuko ku munsi wejo ku munsi wa gatandatu umugwi wa Lecce uzokwakira umugwi wa Napoli, umugwi wa Semira umukino utazoba goroshe ruzokinwa igihe cy'isaha 12 z'umugoroba uzokwakira umugwi wa Lazio Rome, umugwi wa Salernitana igihe cy'isaha 2:45 ukakira umugwi wa Inter de Milan. Nuko ku munsi w'Imana umugwi wa Bologna uzokwakira umugwi wa Empoli, Udinese ukakira Genoa, Atalanta mukino utazoba goroshe nago ruzokinwa ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 12 z'umugoroba uzokwakira umugwi wa Juventus. Nuko igihe cy'isaha 2:45 umugwi wa Serom uzorangiza igana rya Serie A wakira umugwi wa Frosinone. Turavye uko imigwi igendera sumbana amanota ukundi yabo igirindwi bagiye gukina, nuko umugwi wa Inter de Milan ufata ikibanza ca mbere amanota agera kuri 15, umugwi wa AC Milan ugafata ikibanza ca kabiri amanota agera kuri 15, umugwi wa Juventus ugafata ikibanza ca gatatu amanota agera kuri 13, umugwi wa Atalanta ugafata ikibanza ca kane n'amanota agera kuri 12. Aho turavye imigwi ya nyuma itariki irigenza neza mu igana rya Serie A 2023-2024, nuko tubona umugwi wa Udinese ufata ikibanza ca 18 n'amanota agera kuri 3, umugwi wa Empoli ugafata ikibanza ca 19 n'amanota agera kuri 3, nuko umugwi wa Cagliari ugafata ikibanza ca 20 n'amanota agera kuri 2 n'umwenda w'ibisindo indwi. Dice muri Bundesliga nuko tubona nabo igano ryabo rizoba ryagarutse ku ndwi yabo igira gatandatu, nuko umugwi wa Hoffenheim uno munsi igihe cy'isaha 2:30 zo kwakira umugwi wa Borussia Dortmund, ama ku munsi wa gatandatu umugwi wa Bochum kwakira Mönchengladbach, umugwi wa Cologne kwakira Stuttgart, Heidenheim kwakira umugwi wa Union Berlin, Mayence nuko zo kwakira umugwi wa Bayern Leverkusen, ama Augsburg wakira umugwi wa Eintracht Frankfurt, umugwi wa Leipzig mu rukino utazoba goroshe nago ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 12:30 uzo kwakira umugwi wa Bayern Munich. Turavye imigwi uko ugendera sumbana amanota kundi wabigira gatandatu bageze ko, nuko tubona umugwi wa Bayern Munich ufata ikibanza ca mbere amanota agera kuri 13, umugwi wa Bayern Leverkusen ugafata ikibanza ca kabiri n'amanota agera kuri 13, nuko umugwi wa BF Stuttgart ufata ikibanza ca gatatu n'amanota agera kuri 12, nuko umugwi wa RB Leipzig ugafata ikibanza ca kane n'amanota agera kuri 12. Imigwi itariki irigenza neza mu igana rya Bundesliga y'2023-2024, nuko umugwi wa FC Cologne ufata ikibanza ca 16 n'inota rimwe, umugwi wa Darmstadt ugafata ikibanza ca 17 n'inota rigera kuri rimwe, nuko umugwi wa Mayence ugafata ikibanza ca 18 n'inota rigera kuri rimwe. Tubandanye Paris mu gihugu c'Ubufaransa, tubona ko igano ryabo rya Ligue rizoba ryagarutse nabo kundi yabo igirindwi, nuko ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 3 umugwi wa Strasbourg uzo kwakira umugwi wa Lens, nuko ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 11 umugwi wa Clermont Foot uzoba wakiriye umugwi wa Paris Saint-Germain. Urukino nago ruzokinwa kundi yabo igirindwi rutazoba goroshe, n'urukino ruzohuza umugwi wa Monaco wakira umugwi wa Olympique Marseille igihe cy'isaha 3 z'ijoro ku munsi wa gatandatu, aho kubona ko ku munsi w'Imana umugwi wa Reims uzo kwakira umugwi wa Lyon, Le Havre kwakira Lille, Nice kwakira Brest, Toulouse kwakira Metz, umugwi wa Lorient kwakira umugwi wa Montpellier, nuko umugwi wa Rennes uzokwakira umugwi wa Nantes ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 2:45. Turavye imigwi kugendera sumbara amanota kundi wabigirindwi bageze ko, nuko umugwi wa Brest ukuratangaza abantu benshi ufata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 13, nuko umugwi wa Nice w'umukinyi wacu Ndayishimiye Yusufu Nyange ufata ikibanza ca kabiri n'amanota agera kuri 12, nuko umugwi wa Paris Saint-Germain ugafata ikibanza ca gatatu n'amanota agera kuri 11, umugwi wa Monaco ugafata ikibanza ca kane n'amanota agera kuri 11,
aho tubona ko imigwi itari kirigenza neza muri Ligue 1 aho tubona ko umugwi wa Lyon ufata ikibanza ca 17 n'amanota agera kuri 2 umugwi wa Clermont Foot ugafata ikibanza ca 18 n'inota rigera kuri 1. Tuciye ugakuru kamwe kako karavugwa nuko inyuma yaho umugwi wa Olympique Marseille bivugwa ko ukurarondegwa n'abagwizatunga bo mu gihugu ca Arabie Saoudite bivugwa ko baba bakeneye kugura umugwi wa Olympique Marseille nuko aje inkuru ivuga ko umenyereza Zinedine Zidane yemeranyije n'umugwi wa Olympique Marseille mu gihe wobasha kugurwa n'ababosi basanzwe bava mu gihugu ca Arabie Saoudite yemeye kuzowusinyira akabasha no kumenyereza mu myaka 3 aho bivugwa ko nabo bamwemereye miliyoni zigera kuri 300 zo kuzomuhemba mu myaka 3 tukaba turindiriye kuraba ko umugwi wa Olympique Marseille uzobashwa kugurwa n'igihugu ca Arabie Saoudite hama tukabona umumenyereza Zinedine Zidane nyuma yo kumara igihe kinini atamugwa afisa ariko aramenyereza abivugwa ko azoca yiyunga n'umugwi wa Olympique Marseille. Mwakoze mwese mwakurikiranye ikiganiro mukaba mwari kumwe na Angel Chimiladi Size 67 niwagiye kugira subscribe, share, like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV. Ciao.